uwo mugambi si wa Fabrice, uwo mugambi ni w'abarundi twese, tuwusangiye twese. Ndashimiye leta nkozi, leta mvyeyi yatwizeye kugira ku vy'ukuri dushobore kwiyambika iteka. Narasiguye ndavuga ko iyi faze ya mbere iri mu mafaranga devi yerekana ko iri mu mafaranga arenga gato y'imiliyaridi 95. Umugambi wa Buja City Plaza uri mu bice indwi. Iki gice ca mbere cyatanguye kubakwa ni inyubakwa y'ubwoko bwa shopping mall igerensi incuro zitanu, harimwo n'igice cyo munsi bita cave. Izubakwa muri metero kwadrato 3276. Iyi nyubakwa itegekanijwe kubakwa mu kiringo c'imyaka 3. Umugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa, faze ya mbere, wahawe ikiringo c'imyaka 24 yo kwisubiza umutahe no gukuramwo inyungu, hanyuma inyubakwa igasubizwa leta. Aha ndasigura neza, umugambi wa Buja City Plaza ugizwe n'amafaze indwi. Mugabo kontra PPP mwagiye murumva, amasezerano yose, ibiganiro, imyumvikano yagiye iraba iharuriye ku gice ca mbere gusa. Imyaka 3 yo kubaka ni faze ya mbere gusa. Twahawe ikiringo kingana n'umwaka umwe kugira tuce tugira ama etide yandi vyigwa bindi kuri ayo yandi mafaze yose. Uko faze zozirongegwako niko tuzogenda turabakominika. Umwimbu w'umushoramitahe ku mwaka. Iki kintu mugitahure neza kuko hejuru twabasiguriye inyungu ya mbere umushoramitahe wa mbere yatanguye kuza canke uvyuka kare aronka. Ubu rero tugiye ku mwimbu w'umushoramitahe bivuga biti entere muri ca gihe cyose tuzoba turiko turavyaza umusaruro yanyubakwa. Hafatiwe ku vyigwa vy'ubu, ivyigwa vyerekana ko hategekanijwe umwimbu w'ibice bitari munsi y'8 kwijana ku mwaka kandi bishobora no kurenga ku mutahe umwe. Inyuma yuko inyubakwa yatanguye gukoregwamwo, urumva ko uwo mwimbu turiko turababwira uzoza uraboneka inyuma yuko inyubakwa yatanguye gukoregwamwo. Abashoramitahe bazohora bamenyeshwa umwimbu wabonetse bitarenze kuwa 31 mu kwezi kwa gatatu buri mwaka. Inyuma yaho umushoramitahe wese azoba yemerewe guhabwa umwimbu wiwe wabonetse ku gitigiri c'imitahe yiwe biciye kuri nomero ya konte canke telefone yatanze igihe yagura umutahe. Iki kintu ndagisubiremwo, ni umwimbu uzoza uraboneka muri ya myaka 24 twatanguye gukorera muri ya nyubakwa. Bisigurika ati waguze umutahe umwe uzoza uraronka ibice bitari munsi y'8 canke bishobora no kurenga 8 kujana buri mwaka kuri cya kiringo cy'imyaka 24 yose. Kandi amaraporo azoza araboneka bitarenze itariki 31 z'ukwa gatatu, hanyuma ayo maraporo akaba publiye. Ibi byose ndiko ndababwira biri muri cya gitabo ca prospectus kugira umwene gihugu wese ashoye imitahe muri uwo mugambi abandanye yiberaho neza, abandanye yitungira. Menya neza izo nomero za konte ziba zatanzwe canke zikandikwa n'umushoramitahe ku rwandiko rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe, ico bita acte d'engagement. No ngaha turafite ama exemple murashobora kuyerekana. Ivyo rero biri muri bimwe bigize ca gitabo ca prospectus. Ico gitabo kiri ngaha, ico gitabo cemerewe uwari we wese ashobora kukironka ku mirongo y'ikigega ca One Africa Investment Fund, ashobora kukironka no kubafasha bose ku managinga
canke gukurikirana ikigega ca One Africa Investment Fund. Haramenyeshejwe ko abashoramitahe bose bemerewe kuronka impapuro z'imitahe yabo bita titre de part, bakazozihabwa ni banke ya Bankobu ariyo yahawe akazi ko kwandika no gukurikirana urutonde rw'abashoramitahe logiciel. Menya neza, urupapuro rwa titre de part ruratandukanye n'urupapuro rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe. Urupapuro rwa titre de part ruri ngaha turabereka uko ruzoba rumeze. Turashimira rwose cyane banke ya Bankobu, yaradufashije, yaratubaye hafi kuva no mu ntango, yashizeho ubuhinga bwa none, yarashizeho logiciel igiye gufasha abashoramitahe bose, igiye kuzira barosiza impapuro ziriko turababwira, no guhera uno munsi uwo ari we wese ashobora kwitura agence ya Bankobu ahariho hose. Nibaza ko guhera n'uno munsi canke vuba ni programa y'ikigega cyacu mutangura kuyibona muri e-note. Mu kuba umushoramitahe usabwe kuriha umutahe canke imitahe yawe kuri imwe muri aya makonte duhava tubabwira, canke ari muri uru rwandiko tuza kubaha mugashikiriza ya banke canke ama microfinance ari kuri runo rwandiko. Ushobora kuriha aho hose wifuza uri kwisi hose kuri banke ariyo yose yemerewe n'amategeko. Bien sûr, kuba ari hanze y'u Burundi uca ukoresha konte y'amadolari, hanyuma ugakoresha ubuhinga bwa none bwa Swift code, wire transfer canke online transfer. Uhejeje kuriha umutahe canke imitahe yawe, uca ubika bordero ya banke canke bank receipt, ugaca wuzuza urwandiko rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe. Mu gihe bitakoroheye aho uherereye, ugaca ubika iyo bordero canke iyo bank receipt kugira aho uzozira gusuzumisha amafaranga yawe ko yashitse mu kigega, ugaca urwuzuza. Ushobora gusaba urwo rwandiko canke ukabaza uko worurungika. Urwo rwandiko rutegerezwa kurungikwa n'impapuro n'urupapuro rwa banki rwerekana ko warishe uyo mutahe wawe canke imitahe yawe. Izindi dokima zisabwa ko bizanana harimwo kopi ya passport canke karangamuntu hamwe n'agafoto kawe. Hamaze kuba isuzumwa ko vyose bihuye, uba ubaye umushoramitahe. Ivyo vyose bikwiye uba ufise uburenganzira bwo kuronka canke guhabwa ya titre de part. Niyo titre de part ndayigarukako mu kanya. Ushobora kuriha umutahe wawe ucishije kuri aya makonte akurikira. Hariho konte ya Bankobu, izina ni One Africa Investment Fund, ibiharuro mu marundi ni 1974 agakwego 64. Konte y'amadolari muri Bankobu ni 1974 agakwego 83. Swift code ni BCB UBIBI. Konte ya CRDB, izina ry'ikigega canke rya konte ni One Africa Investment Fund. Mu marundi, konte y'amarundi ni ubusa 15 ubusa 8 ubusa 2 gatatu ubusa 29 ubusa ubusa. Konte y'amadolari muri CRDB ni ubusa 2 52 8 ubusa 23 ubusa 2 9 ubusa 2. Swift code yo muri CRDB Bank ni CORUBIBU. Konte y'ikigega iri muri Umuco Microfinance, izina ry'ikigega
ni One Africa Investment Fund. Konte ni mu marundi gusa, ni konte ni 15,755. Konte y'ikigega muri Money Microfinance canke Money Financial Group. Izina cy'ikigega ni One Africa Investment Fund. Konte ni mu marundi gusa ni 19,18. Mwotahura neza ko ku mategeko ya wawundi ca gisata ca leta kijejwe gukingira imitahe y'abene gihugu, gitegeka ko hategerezwa kuba amasezerano hagati y'aya microfinance n'izindi institution. Ayo masezerano rero yo ku making sure ko amafaranga y'abene gihugu acungiwe neza yarakozwe. Mugabo mwibuke ko banko bifise uruhara rwo kuba umunyezamu canke umugavye w'ikigega. Ayo microfinance rero inyuma y'ikiringo kanaka kitarenze ukwezi aca yimura ayo mafaranga akaja muri bankobu kuko ni wabifitiye uruhara nyezina. Ushobora kuronka ca gitabo ca prospectus canke kuronka urwandiko rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe uciye kuri oneafricainvestmentfund.com canke africandreamassets.com canke ama-email twagiye turabashikiriza. Icicaro gikuru ca One Africa Investment Fund canke ikigega canke abajejwe gucunga no gukurikirana aya mafaranga canke kuyagera ariyo African Dream Assets ibarizwa ku cicaro ca nimero 11 Avenue de la Grace mu mbavu y'inyubakwa ya Assurance ya Bicor. Ama nimero yo gukurikirana canke kubaza ivyo vyose woba wipfuza ni guteranya 257 76 96 87 ubusa 5 66 66 59 79. Ibindi vyose ushobora no kuja kuri Google canke ari hose ukabaza ikigega. Ubu iyi prospectus iri online ku mirongo y'ikigega, ku mirongo yabafasha gucunga ikigega n'ahandi hose woba wipfuza, kuko ni gitabo c'abashoramitahe. Iki gitabo ca prospectus kirimwo uko amafaranga yawe acunzwe, kirimwo uko uzogenda urunguka, kirimwo ukuntu ushobora kugira uruhara, kirimwo ivyo vyose novuga ati biguha uburenganzira bwawe canke ivyo vyose utegerezwa kumenya. Naye navuze ko ngaruka gatoyi ku kintu kitwa titre de part canke urupapuro rw'umushoramitahe. Twarabivuze kuva no mu ntango. Ubu abashoramitahe bagiye kuronka impapuro, ico bita titre de part. Kandi uko tuzogenda turateza imbere iki kigega, niko niyi titre de part zo ziragenda iragira n'akamaro kanini kuburyo ushobora no kuyisabirako akadeni. Kindi naco kirimo no muri cya gitabo ca prospectus, jewe fise titre yanje ivuga ko fise imitahe 5. Ndashobora kwihurira n'umuntu akayingurira akanyungukira, tuca tugenda tukagira transfert ikaja kuriwe, jewe nkiyungukira nkibandaniriza n'ivyanje.